Hello guys, mugire umunsi wa kane mwiza n'ibihe vyize vanye naho muherereye. Ndabashimira mwebwe mukurikira Intare Web TV nirabaha ikaze turabire hamwe amakuru y'inkino yiriwe avugwa hirya no hino kw'isi bimenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru acuye mu munsi katuhere mu gihugu ca Tanzania, ukimenyesha amakuru mu Wana Sport kitubwira kiti wamechukua wameweka ati bafasha warashiramwo kikaba rero cagarutse kuri Simba Sport Club ya Rositike ukina amatsinda ya CAF Champions League yo kwirahira Platinum ibitsindo bine mu busa. Akaba Simba mu vy'ukuri yaserukiye Afrika y'ubuseruko hamere kabisa na Tanzania muri rusangi katishotike nyuma yo kwibasira Platinum ibitsindo bine mu busa. Mu gihe mu rukino rwo gutangura Platinum hamere yatsinze igitsindo kimwe mu busa, bicaye birangire aggregate ari ibitsindo bine muri kimwe vya Simba Sport Club. Ikimenyesha makuru cungaho nyene mu gihugu ca Tanzania Extra naco kitubwira kiti Simba ni laha tupu, ati Simba kabisa inyanyasa Platinum 4-0. Wana ko mu vy'ukuri abatanzania bishimye baserebra. Ikimenyesha makuru The Citizens cyo kitubwira kiti Simba ishitse mu matsinda ya CAF Champions League. Ikimenyesha makuru Sport kitubwira kiti intambara irimwe irabera i Dar es Salaam irabaye completed, irabaye accomplished, irujujwe birangiye Simba yitsinze. Ikimenyesha makuru Michezo naco niko kibitubwira kabisa kitubwira kiti Simba yamaliza vita ati Simba irangije intambara imirabera Dar es Salaam kabisa, ikatishitike yo kuja mu matsinda ya CAF Champions League. Ubona ko abatanzania mu vy'ukuri bagiye barishima. Kimenyesha makuru kabisa naco kitubwira kiti Simba kabisa igiye koga mu miliyari. Akaba kitubwira kiti Simba igize amahirwe kuja mu matsinda ya CAF Champions League, ukizozira tsinda inkino ariko azozaronka ama bonus mu vy'ukuri ari mu mamiliyardi y'amashiringi. Ubona ko abatanzania bari mu vyishimo mu vy'ukuri atako bigereranye mu vy'ukuri. Ubona ko champion muri Tanzania bandanya kwigaragaza nyuma yaho na Mungo ironke itike. Ubona ko na Simba Sport Club mu byose aserukiye Tanzania yose yamaze kuronka itike. Akaba ari gazi imitigu yose yarose itike yo kuja mu matsinda Champions League ya CAF. Akaba ari Al Ahly yo muri Egiputa, Mazembe yo muri Congo, Esperance de Tunis yo muri Tunisia na Wydad Casablanca muri Maroc, hakaba Mamelodi Sundowns, Al Hilal Horoya, Zamalek, hakaba Al Merrikh, Simba, AS Vita Club yo muri Congo, Petro Atletico muri Angola, hakaba Belouizdad, Kaizer Chiefs, Tenerife yo muri Senegal hamwe na US Alger muri Algeria. Ubona yuko mu vy'ukuri champion y'umwaka CAF Champions League aramavuta. Ubona ko ari mu gikomakomeye. Ubunyera ari kwibaza ati nazo itahukana nyuma yahi mu mwaka weze itahukanywe n'umugwi wa Al Ahly wo muri Egiputa utsinze Zamalek isilo biri muri kimwe kuri finali. Ngira muravyibuka ni finali yabaye mu minsi yeze mu kwezi kw'icumi mu gihugu c'Ubwongereza. Ikimenyesha makuru Tele Express cyo kitubwira kiti Hey Stones kiba cagarutse ku rukino rwa Manchester United imwe natsinda n'umugwi wa Manchester City mu hirwe biri mu busa muri kabisa muri Manchester Derby muri Carabao Cup. Akaba rero ikimenyesha makuru kitubwira kiti John Stones afaje Manchester City gushika kuri finali ya kane yikurikiranya muri Carabao Cup. Ikimenyesha makuru The Independent naco cyagarutse kuko rukino nyine kitubwira kiti Stones afashije kabisa Man City gushika kuri finali ya Carabao Cup ku nshuro ya kane bikurikiranye nyuma yo kwitwara mu nshuro ziheruka bagiye no guhangana ni bazohura na tukinama kuri finali. Kimenyesha makuru muri Sport naco kitubwira kiti Stones Rocks ati bitsindo kabisa bigoye kuboneka kuri abakinyi batsindaga ke aribo Stones na Fernandinho bafashije Manchester City kuronka itike kabisa yo gukina finali ya kimwe yo gukina finali ya Carabao Cup. Natubwira ko Ole Gunnar Solskjaer we yari maratakaza demi finali cyangwa kimwe ca kabiri ageze mu nkino za kimwe ca kabiri ku nshuro yiwe ya kane. Muravyibuka yaratakaje muri FA Cup barimo barakina na Chelsea mu mwaka uheze, atakaza muri Europa League barakina na Sevilla, atakaza muri League Cup mu mwaka uheze nyene, akabanga no gutakaza mu vy'ukuri muri League Cup kandi ageze muri kimwe cya kabiri gishiri cyane. Mubona ko umugabo vyamunaniye kurenga. Daily Star yagose kuko rukino nyine kitubwira kiti Stones could killer. Ikimenyesha makuru Daily Telegraph naco yagarutse kuko rukino. Ubona ikimenyesha makuru byose bitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza atende nkuru vyagarutse ko atari kwiyo derby Manchester yemera rangira mu gwa Manchester City utsinda Manchester United bitsindo bibiri mu busa vya John Stones na Fernandinho yatemye bituma Man City kina finali kabisa ya Carabao Cup tegekanijwe tariki 18 ndamukiza ahezo bimena kina Tottenham hariya
i Wembley kabisa i London. Korea Kidura Sport mu gihugu c'Ubutaliyano yemera tubwira ati Chiesa Sikude kaba cyagarutse ku rukino ma Juventus emwe natsinda hasi ibitsindo bitatu muri kimwe harimo double ya Chiesa kabisa ku mapasi ya Dybala mu gikini gitsindo rero ca Juventus cyatsinzwe na West Makeni ikimenyesha ko kitubwira kiti Federico kabisa Chiesa afashe Juventus kugaruka mu rugamba rwo gusiganirwa Scudetto y'uwo mwaka cyangwa igikombe ca Serie A c'uyu mwaka mu vy'ukuri akaba rero kabisa ikimenyesha makuru Tujo Sport naco mu gihugu c'Ubutaliyano kitubwira kiti Juve icyizere cya Scudetto kiragarutse nyuma gutsinda umugwi wa AC ibitsindo bitatu muri kimwe hari San Siro. Akaba rero kandi kimenyesha makuru cyo nyine mu gihugu c'Ubutaliyano kabisa La Gazzetta dello Sport yemera tubwira ati Juventus yigenze neza cyane iciye kabisa igaruka mu rugamba rwo guhiganwa Scudetto y'uwo mwaka ati ibitsindo vya Chiesa nivyo bitumye Juventus kabisa igaruka muri course ya Scudetto y'uwo mwaka ibandanya kwigeze neza cyane kurikira asemera ubona ko rimwe zisiga bukebuke. Kimenyesha makuru Marca mu gihugu ca Espagne cyo cyagatse ku rukino Atletico Madrid ndetse n'umugwi wa Coronela umukino ca gatatu igitsino kimwe mu susizwa muri Copa del Rey kitubwira kiti abasore ba Diego Simeone bigenje nabi kuri sizo zikurikirana nyuma gusezererwa mu buryo nyine mu mwaka weze muri Copa del Rey bongeye gusezererwa. Ikimenyesha makuru kandi Marca yaba kitubwira yuko Sergio Ramos mu vy'ukuri kuhanga kugabanya 10% by'umushahara vyiwe ari bimwe biratuma adahabwa yandi masezerano muri Real Madrid. Bakitubwira yuko kubera ibibazo vya COVID-19 uyu mugwi bamusaba komeye kugabanya umushahara wiwe kuko abandi bakinyi ba Modric bavyemeye hanyuma aheze ahabwe yindi kontra nkuko avyifuza. Bakitubwira yuko Messi na Pedri babandanje kabisa kuyobora kabisa Barcelona nyuma yo kwigenza neza cyane mu rukino wa Atletico Bilbao. Bakitubwira yuko kabisa umunyargentine Messi yatsinze double AS yagarutse kuko urukino rwa Atletico Madrid yemera tsindwa kabisa n'umugabo w'icicaro kabisa ca gatatu kitubwira kiti Atletico Madrid bibandanya kwanka kimenyesha ko kandi kinatubwira yuko kabisa ibitsindo bibiri vya Messi na kimwe ca Pedri bihaye Barcelona amanota 3 bice binayirunka mu kibanza ca gatatu muri saison muri La Liga. Mugihe kandi mu vy'ukuri kimenyesha makuru kinatubwira yuko haraye habaye amateka aho mu gwa Barcelona wabigeme bakeneye ku kibuga ca Camp Nou ku ncuro ya mbere akaba ariyo ncuro ya mbere mu mateka Camp Nou habera urukino rw'abigeme abavyana rangi uwo mugwi kabisa utsinze ibitsindo 5 mu busa. Ikimenyesha makuru cyo mu gihugu ca Espagne nyene Sport cyo kitubwira kiti Messi na Pedri ati ubu n'ubwami kabisa bw'aba magicien ati kabisa konesiri hagati y'aba bantu babiri ati nurundi gwego ati uyu munyargentine atsinze ibitsindo bibiri mu Messi mu gihe Pedri marafasha kabisa mu gutanga ipasi va mu gitsindo no gutsinda igitsindo byaciye bituma umugwi uja mu kibanza cya gatatu aho rushwa mu 3 na Real Madrid ukarushwa mu 3 na Atletico Madrid. Kimenyesha makuru kitubwira kiti bandanye bavyiza cyane bukebuke ku mugwi wa FC Barcelona. Akaba rero kabisa ndikimenyesha makuru Mundo Deportivo shagarutse kabisa kw'iryo jambo ati rya Magico Kings kabisa ati abame bazamaji. Akaba mu vy'ukuri mu gihugu ca Espagne atandi ibintu vya hatari bagiye baragaruka ko atari ivyo. L'equipe mu gihugu c'Ubufaransa yaremera tubwira ati hari akazi kabisa katoroje ko gukora kuri Pochettino ati umugabo w'umunyargentine anganije urukino rwe rwa mbere amenyereje Paris Saint-Germain ahanganije na Saint-Etienne igitsindo kimwe muri kimwe ati umugabo mu vy'ukuri afise akazi katoroje ko gukora. L'equipe yongeye itubwira kuri Olympique Marseille yemera ati n'umugwi wa Montpellier ibitsindo 3 muri kimwe itubwira ati Marseille yagumye muri course yo guhiganwa Ligue 1 y'uyu mwaka. Kimenyesha ko cyarasi no kuri iyo yemera tsinda umugwi wa Rennes ibitsindo muri binane tubwira ati nariyo kabisa nta kosa ryo gukora nawe yagumye muri course ya Ligue 1 y'uyu mwaka arwana yuko Paris Saint-Germain batagahiyengwe bategura kuyiha nkuko byimaze nk'imyaka 8-10 nkuko yari gahuye Ligue 1 ubona ko ubu imigwi ibiri kwanza ni 3 Saint-Etienne Lyon hamwe na Marseille ubona ko kabisa nabo biteguye kuja muri course ya Ligue 1 y'uyu mwaka bakagira challenge baha Paris Saint-Germain na Pochettino yiwe. Miducere mu yandi makuru ya transfer yiriwe aravugwa cyane nande makuru atandukanye yiriwe aravugwa nukuri kabisa uyu mugabo yitwa Auguste Benedito asanzwe yitoza kwa Perezida wa FC Barcelona yaratangaje yuko kubwiwe atabona yuko Messi azoguma mu uwo mugwi mu kwa gatandatu mu vy'ukuri
ati uyu mugabo ntiyishimye ngaha, ati simo ndamubona aguma mw'uyu mugwi wa FC Barcelona. Kandi batubwira yuko Man City yizera yuko ari iyoboye urugamba rwo gusinyisha Leo Messi ukimenyesha mu kuri Atletico kivuga mu gihe AS tubwira yuko Barcelona itegura gukora ikintu bitwa franchise. Franchise ni iki? Urazi yuko Messi mu minsi yavuze yuko kuva kera yahoranye indoto zo gukina muri Major League Soccer cyangwa muri Amerika. Akaba ari Barcelona itegura kuja muri Amerika kuraba umugwi bikeka ko Messi aribo yojamwo, bakemera nk'abo bawugura cyangwa bagasaniye amakontra nk'ayo guherezanya abakinyi cyangwa gufashanya mu buryo nk'ubwo. Ku buryo Messi niyasinyayo Barcelona izoce bumvikana bamugarukana muri FC Barcelona mu vy'ukuri. Ubona ko ari mitwe mu bituza kuba president wa FC Barcelona bariyamamaza kuvuga yuko bokoresha kugira Messi naze abajane nkuko ikimenyesha makuru AS kibitubwira. Mu yandi makuru mezuto ziri yamaze kwemera amasezerano y'imyaka 3 n'igice gusinya mu gwa Fenerbahce mu gihugu kabisa ca Turkiya, mu gihe ibiganiro hagati ya Liverpool na Wijnaldum bisa n'ivyahagaze gato. Uyu mugabo yari amaze imisi yifuza na Barcelona, umubona yuko ashobora no kuyerekezamo mu kwezi kwa gatandatu ku buntu kuko n'amasezerano yiwe asa n'ayarangiye. Mu gihe mende makuru ngo aricyo kinamo yizera yuko Henge Minson azoba handi makusezerano mu vy'ukuri naho ibiganiro bitaratangura neza. Mu gihe West Ham na Wolverhampton bifuza umunyamali Arsenal wari akinira Ajax kabisa umusateza toroshe. Mu gihe Thomas Partey umunyagana akinira Arsenal yamaze kugaruka mu vy'ukuri, yamaze kuva mu mvune. Umva ko ari inkuru nziza kabisa ku bafana ba Arsenal. Mu gihe Manchester United ubutegezo kuri amahera atari musi miliyoni 90 z'amapaundi nimba yifuza umukinyi wa hagati wa Aston Villa Jack Grealish, umugabo kabisa zibaro ewana ndi Man U aya mahera no yariha. Umupeti nisi kabisa. Mwe kandi myane makuru ngo Liverpool itegura gutera Real Madrid gaha umushahara urenze David Alaba, ikama umushahara usumba Real Madrid yamiramo mu vy'ukuri. Karaba yuko yo kwibeka ko umunya Autriche. Mbwa myane makuru Arsenal giye gusinyisha gasoke k'imyaka 19 ka tabere kitwa Omar Bekik ka myugariro akore itegura kugasinyisha ku 900 vy'amapaundi. Mu myane makuru ngo Liverpool yinjiye muri kabisa bato yo gusinyisha Sergio Ramos, ategura kugenda ku buntu mu mwaka uza muri uyu mwaka April mu kwa gatandatu. Akaba ari kimenyesha makuru Chiringito kitubwira yuko na Liverpool irimo iramurabira hafi. Kuri Madrid nyene kabisa kimenyesha makuru Marcanisho yagejeje kwandika inkuru ivuga yuko hari abakinyi ba Real Madrid badatahura ukuntu uyu mugwi utirimo raha kontra Sergio Ramos, aho bavuga bati iyi filosofi hemwe barakoresha imize gute. Hemwe baranka guhara Ramos kontra shasha mu gihe bashaka guha miliyoni y'umushahara David Alaba. Ati mu vy'ukuri uwo mugura kwiye guhindura uko habarejande bawo nka Sergio Ramos. Mu gihe kandi mu yandi makuru wali Zinedine Zidane ashobora kutamenyereza urukino rwa Osasuna bafise muri weekend. Nyuma yaho bamupimye kabisa abantu biwe ba hafi babatuye COVID-19, ariko we bakampima gasanga ari negative, ariko bakaba bageze kabisa bamaze muri confinement. Bazobanze barinde nk'imisi bikamupima rabe yuko yemerewe kumenyereza urukino rwa Osasuna. Mwe kandi muri yandi makuru muri Real Madrid ariko kabisa Eden Hazard uyu munsi amaze kuza imyaka 30 y'amavuko. Mwe kandi tukiri Madrid na Johnny Oblak umunyezamu wa Real Madrid yemera kwiza imyaka 28 y'amavuko. Mwe turiki mu vyabaye uyu munsi Sadio Mane nawe uyu munsi umwaka warangiye atsindiye agashima k'umukinyi w'umwaka w'umunyafrika muravyibuka hayitariki indwi z'ukwezi kwa mbere. Akaba kabisa umunyasenegal iyo ncuro yiwe ya mbere yaragatsindiye, akaba ari umugabo ari nabahabwa amahirwe yo gutsindira nako uyu mwaka. Akaba kandi mu yandi makuru ariko imyesha makuru CAS Football Observatory cyasize hanze abakinyi 10 ba mbere bazimvye kw'isi. Akaba ari Marcus Rashford mu vy'ukuri bari mu kibanza ca mbere, mge Erling Haaland akurikira, Alexander Arnold akaba wa gatatu, Bruno Fernandes wa kane, Kylian Mbappe akaba wa gatanu, mge Jadon Sancho wa gatandatu, Joao Felix akaba w'indwi, Alphonso Davies w'umunani, Raheem Sterling w'icenda, mge Kai Havertz ari mu kibanza c'10. Akaba ari urutonde muri avugisha abantu batari bake bavuga bati ni gute bakinyi nk'aba aribo bambire bazinje kw'isi. Mu gihe abakinyi kabisa nka Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne tutabona na muri 20 ba mbere. Akaba ari abakinyi nka Neymar bo bibiriye kure mu bibanza vy'amajana 2,
afise agaciro k'imiliyoni 32 z'amayero gusa, ngabakinyi nka Messi ari wa 97 miliyoni 54 z'amayero, mu gihe Cristiano Ronaldo w'ijana 31 miliyoni 47 z'amayero. Mu vy'ukuri ubona ko uru rutonde muravugisha abantu batari bake ku mbuga ngurukanabumenyi, bavuga bati abantu bakoze uru rutonde barukoze biyumviriye canke bari mu wiki. Reza mugira ibihe vyiza, umunsi mwiza n'ijoro ryiza, murakoze, Imana ibahezagire.